ushaka kuba mu Burundi burire ukaba ushaka ko Umurundi agira agaciro. Ikindi dushimikirako cyane nuko abantu bakwiye kugira uburaro n'uburamuko. Mwazi mu migambi myinshi ifatwa hari ibintu byinshi twifuza ko bishiga imbere. Abantu benshi muri kino gihe mwebwe ko muri mu gisagara, ariko abantu bashika 89% b'abarundi baraca mu mitumba, baracari hariya hirya no hino, bari kure na kure mu matongo yaho. Biragoye kubashikiriza ibarabara, biragoye kubashikiriza amatara, biragoye kubashikiriza amashure, biragoye kubashikiriza ibitaro, kubera ko bagisanzaye hirya no hino ku misozi. Tuzogerageza gushimikira kwibutsa bagenzi bacu uri kumwe muri amashinga amateka n'inatorwa hamwe n'indongozi z'igihugu guhimiriza abantu kuba mu bisagara. Mwebwe ngaho maratomboye numva muvuga ngo turi muri village y'umunani, muri village y'icumi, bituma mworoherwa kumbure mukabana mu kibanga. Ariko aho mu misozi usanga umuntu ari nyakamwe ntashobore kuronka ingene ashika kwa muganga, kwishure, niyo abaye umugambi wo kumushikiriza amatara n'amazi ntibikunda kuko ari wenyene. Tuzobaguhimiriza ko abantu bagerageza kubana mu kibano kandi bagire uburaro bwiza bushobora gutuma umuntu ashobora kuryama akaruhuka, akavyugana inkomezi zo gukora kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu. Baje kubera ko usanga ari abantu benshi batabona n'uburyo gushaka kwigurira akamatera baryamako, ugasanga umuntu aryama arushe, avyuka arushe, bamusaba kuza gukora ugasanga nta nkomezi afise zo gushobora gukora neza. Hariho abantu mengo twaratse agaciro